Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV n'imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubibutse ko ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyejejwe turatohoza maze tukabashikiriza ido n'ido kuri ino mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wipfuza kuzajya mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi niba utaravyonda kuri sabone aka ni karyo keza ko guvyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Twabateguriye amakuru ahambaye arabana n'ubutunzi ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho igihugu c'u Burundi cifashe nabi cane mu bijanye n'ubutunzi, ariyo mpamvu mubona umwanya n'umwanya bariko barazamura amakori n'amatagisi kugira ngo barabe ko hari icyo byafasha, kuko ubutunzi bwarahungabanye ku buryo bukomeye cane kubera ubunyonyezi buriko burakorwa n'abategetsi batandukanye bari mu nzego zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru ababaje kandi nateye ubwoba ko bantahonikora bagiye kwakwa amatongo mu gisagara ca Bujumbura, maze amapariseri agahabwa abafise ubushobozi bazashobora kuyubakamwo amazu maremare kandi meza. Ibyo byose byashikirijwe n'umushikiranganji Dieudonné Dukundane avuga ko umuntu atazashobora kubaka ipariseri yiwe azakurwamo akirukanwa akajya ahandi haberanye n'ubushobozi bwiwe. Ariko Faustin Ndikumana we ntabona cimwe n'uwo mushikiranganji Dieudonné Dukundane, kuko Faustin Ndikumana avuga ko ibyo ngibyo atari byo byihutirwa kandi ko hari ikindi cakorwa kugira ngo abafise amapariseri yabo babashe kuyatunganya neza, kandi n'abatabishoboye bahabwe amafaranga kugira ngo nabo biteze imbere, canke se haze abafise amafaranga bubakemwo amazu amaze nabo nyine bayagabane kugira ngo birukanwe mu mapariseri yabo. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirizemo n'amakuru yacu. Ico usabwa nta kindi wowe niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushyizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Faustin Ndikumana ntabona kumwe n'umushikiranganji Dieudonné Dukundane ku bijanye n'itunganywa ry'amatongo yo mu gisagara ca Bujumbura, mu gihe umushikiranganji mu byo ajejwe harimwo inyubako Dieudonné Dukundane aheruka gushikiriza mu ndwi iheze ko ku kwezi kwa Myandagaro 2023 kuzohera umuntu wese afise itongo mu gisagara ca Bujumbura yaratanze ikirangaminsi c'ingene urupangu rwiwe canke ikibanza yahawe agiye kucubaka, kugira ngo basanze atabishoboye gice gihabwa ababishoboye. Ibiriko biratera abanyagihugu agahinda, bakabona ko iyi ngendo ya leta yihaye ataco izigera imarira abanyagihugu bato bato, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abamufasha kurongora igihugu c'u Burundi biraboneka neza ko umunyagihugu muto muto atabashishikaje, ahubwo bashishikajwe no guhereza abagwizatunga ibintu by'abanyagihugu bato bato, akaba ari we nyine bagumya gutunga gusumbaho, aho kugira ngo leta ifashe n'abanyagihugu bato bato mu kuzamuka. Ariko Faustin Ndikumana we arongoye shirahamwe Parise mu Burundi siko abibona, abona ko ari akarenganyo gakomeye cane kagiye gukorerwa abarundi, kuko amatongo yabo yarabavunye kandi bagiye bayagura bibahenze. Ntago leta ikwiye gufata umwanzuro yo kubanyaga, ahubwo yagakwiye kuyafasha kuyatunganya kugira ngo iterambere rije riza ribagirire akamaro, aho kugira ngo rije riza ribabangamire n'utwo bari bagezeho. Umushikiranganji Dieudonné Dukundane avuga ko uwo mugambi uzoba uje gushira mu ngiro imyiteguro y'imbonerakazoza ya 2040. Faustin Ndikumana we abona ko Burundi buri mu bihe bigoye mu bijanye n'ubutunzi, ahubwo nyabona ko hariho ibindi bintu byari bikenewe cane. Faustin Ndikumana akavuga ko rwose ibyo bintu leta ya Evariste Ndayishimiye yihutiye rwose atari byo byari bikenewe, kuko abarundi barafise ibibazo byinshi bagakwiye gushira imbere, akaba ibyo babanza gukemura kugira ngo bihutire gufata abanyagihugu ngo babake amatongo yabo, nuko nta bushobozi bafise bwo kuyubaka. Bagakwiye no kureba ku bindi bihugu bibanyi uko bagiye babigenza kugira ngo bateze imbere bisagara byabo, nabo akaba ariko babigenza kugira ngo bateze igisagara cyacu imbere cya Bujumbura.
Faustin Ndikumana akaba atanga akarorero ko icambere cihutirwa muri iki gihe ari uko leta yobanza kunagura igisata c'ubutunzi, hama hagakurikira kubaka amabarabara yaba ayo mu gihugu hagati canke ayo mu gisagara, ibiraro bikubakwa, ikibuga c'indege kigasanurwamwo, ibijanye n'amatara n'amazi bigasubirwamo kuko muri ino minsi hariko haribonekeza icikagurika ry'umuyagankuba ndetse n'amazi atashika mu bisagara nka byose bya Bujumbura, aho abanyagihugu bahura n'amagorwa kubera batabona ibikorwa rusange bya nkenerwa hafi yabo. Ariko leta yagakwiye kuba nyine aribyo yihutira kugira ngo yihutire gufata amatongo y'abanyagihugu ayabambure amaze atararwe n'abandi bategetsi ndetse n'abagwizatunga batunze ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho kugira ngo bafashe n'ab'imikoro make nabo babashe gutera imbere. Faustin Ndikumana abaza ati none bagombe bahindure igisagara kandi kitagira amatara n'amazi? Ni ibintu bitangaje cyane kubona bashaka guhindura igisagara kandi kitagira amatara n'amazi. Hakwiye gusubirwamwo ingene amatara n'amazi bitunganijwe kuko bimaze imyaka myinshi cyane. Ibindi bibazo Parsem yibaza ni ibijanye n'abahageze ibikorwa by'iyubakwa by'ibikono bizobikwamwo ibitoro, stoke yo kubikamo ibitoro, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yirirwa avuga ko agiye kwibaka amasitoke yo kubikamwo ibitoro ariko ntibitangure kuko n'ubundi ingorane abarundi bafite zitari nkeya ziraturuka ku ibura ry'igitoro, kuko igitoro cyarabuze cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi yaheze yahoraga yagiriza General Ngiyome Bunyoni akari we atuma igitoro kitaboneka, ariko naho amukuriye mu mabanga akanamufunga n'ubundi ikibazo cagumye ari kwa kundi, n'ubundi igitoro kiguma kuba ikibazo gihambaye kandi gihanze abarundi batari bake. Noneho kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na leta yiwe bihutire kubaka ibikono byo kubikamo ibitoro bari kwihutira gukura abanyagihugu b'amikoro makeya mu gisagara, kandi burya nta gisagara kitagira abafise amikoro makeya. Faustin Ndikumana agira ati ko ikibazo cy'igitoro ariho gihagaze, izo nyubako ko zitubakwa kandi arizo zihuta. Akaba abandanya yibutsa umushikiranganji ko hariho ahandi hantu leta yari yaremeye ko hazubakwa ariko gushika ubu hatarubakwa. Akaba atanga akarorero k'isoko nkuru ya Bujumbura imaze imyaka 10 ihiye ariko gushika ubu ikaba itarubakwa kandi ifisiye abanyagihugu batari bake akamaro, kandi ikaba yarinjizaga amakori n'amatagisi leta. Akabona rero ko nyabona ko hakwiye kurabwa neza ko intwaro ibereye iba yashinze imizi, igiturire no kwihagarigira amatungo ya leta bikahava kugira ngo ntihabe ibyo kwikwegera ko amatungo, ku buryo uca usanga n'ibyo bibanza bigiye kugurwa n'abo nyine banyonyezi bari muri leta. Ariyo mpamvu nyine bafata ingingo nk'izo z'agahahazo kugira ngo ibyo bibanza batazashobora kubyubaka, bizace byubakwa n'abayobozi bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Tuvuye kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabandanize kuri ino nkuru nayo iriko iravuga cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho hari impinduka nyinshi mu itegeko rigenga amafaranga leta iriko irakoresha muri ino mwaka wa 2023-2024. Abajejwe intwaro bahamagariwe kugira uruhara ruboneka mu bikorwa byo kwegeranya amatagisi n'amakori ategekanijwe kugira ngo haboneke amafaranga leta yategekanije gukoresha muri uno mwaka wa 2023-2024. Abajejwe intwaro kandi bategezwa kuza baratanga batabeshe ibyegeranyo buri mezi 3 bijanye n'ikoreshwa ry'amahera bakoresha hamwe n'ibiharuro bijanye n'iterambere mu burere barimwo. Ibyashikirijwe na Audace Niyonzima, umushikiranganji w'ikigega ca leta kuri uyu wa 8 ukwezi kwa 8 2023, aho hatanguzwa mu gisagara ca Bujumbura isekeza ryo kumenyekanisha mu gihugu cose itunganyo ry'itegeko rigenga amafaranga leta iriko irakoresha muri uno mwaka. Igituma mu biharuro bitangwa hashirwamwo ukuri, uwo mushikiranganji avuga ko ibiharuro by'ububeshi biri mu bicafuza ishusho y'u Burundi mu kubushira mu bihugu bya mbere bishonje kandi bikenye ku isi. Murazi nyine ko Burundi ari igihugu ca mbere kandi gishonje gikenye kuri ino si, nkaho ngo iyo habaye rusansuma rujanye n'iby'ubutunzi abarundi benshi baca bishira mu bakene kubera ingeso yo gusegereza
yabinjiyemo ariko mu by'ukuri ntabwo babikora kubera ingeso bafise, ahubwo babikora kubera ko nyine baba babuze uko bagira, baba babuze ayo bacira n'ayo bamira kuko muri ino minsi hariko haribonekeza ubukene bukabije mu benegihugu. Afatiye akarorero ku buryo imiliyaridi 2020 zirenga bumaze imyaka butangwa na leta mu korohereza abarimyi kugura ifumbire. Odasi Niyonzima amenyesha ko ari ngombwa ko abarongozi baza barasuzuma impinduka ziba inyuma y'uko leta iba yashigikiye ibisata ibi na biriya. Nko kuva ubwo buryo bwo guterera abarimyi mu kugura ifumbire bwatangwa, nta murongozi ashobora kwerekana ingene umwimbu wongerekanye mu karere kiwe. Ibyo tugiye kubihagurukira dufashijwe n'ikigo gitororokanya ibiharuro. Ibyo bikorwa byo gusigura no kumenyekanisha ibiri mu itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha byatunganijwe n'ubushikiranganji mu byo bujejwe ubutunzi n'ikigega ca leta, byatunganijwe icesi mu gisagara ca Bujumbura, aho hari hatumiwe aburamatari, abasitanteri n'abahanuzi babo mu ntara z'uburengero Bujumbura, Meri, Bujumbura na Cibitoke. Rikaba rizobandanya no mu zindi ntara zose z'igihugu. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye ariko aravugwa muri kano kanya. Wifuza kuzajya mu mbere washirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko guvyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mu kandi kanya kari buze andi makuru turiko turabatunganiriza, nayo nyene turaza kubashikiriza amakuru yacu yo hanyuma. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.